Mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbonakazoza nyene icubahiro umukuru w'igihugu ivuga ko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronke amafaranga, leta ikaba yariyemeje gufata mu mugongo abarimyi borozi mu gikorwa co kugwiza umwimbu. Ikiro c'ibigori cashizwe ku mafaranga 1,700. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi akaba yarabajijwe ibibazo bitandukanye ku mwimbu w'ibigori. Umushikiranganje Dodiko Prosper yishuye avuga ko leta yasabye abarimyi ko bamanza bakanikira ivyo bigori bikuma neza kuko ngo bazobibagurira ari uko vyumye neza. Murakoze kuri ico kibazo. Nkuko duhejeje kwitangaza igiciro kizogurwa ikiro c'ibigori kizogurwa 1,700. Kandi twabivuze yuko n'abikora utwabo basabwe kucubahiriza. Kandi tukanagira ko tuvuga tuti mu gihe batobigura leta y'Uburundi iramaze gufata ingingo yuko izobigura. Ibyo rero birajanye n'ibindi bikorwa biteza guca bikorwa kuko munabizi yuko dusanzwe dufise twaregeranije mwirima ryahera amatoni arenga 71,000. Ubu tukaba tumaze gusohora umwimbu urenga 40,000 by'amatoni. Murumva rero yuko hagisigaye umwimbu ukiri mu mahanga, ariko twongera tubamenyesha yuko twaronse abaguzi bazogura ibitari bike. Byumvikana yuko umwimbu dufise ugiye gusohoka byihuta, bigaca bihurirana rero nuko abenegihugu nabo bazoba bariko barategura umwimbu wabo bawanikira kuko tuzowugura ariko wumye neza. Ibyo rero turabona yuko hazogera kugurira abenegihugu umwimbu dufise mu mahanga wamaze kuvayo canke wagabanutse gose, na cane cane ko mubizi yuko dusanzwe ari twebwe turiko turagaburira igisuda n'igipolisi, mbere ubu tugomba dushireko n'amashuri afise indaro kandi n'abaguzi dufise ababidusabye benshi.